mu ntara ya Bururi. Mbere hari n'ubundi yashoboye kugishikiriza yerekana ko urwaruka bigoye yuko rukorera hamwe. Mbere nibaza ko yari Leandre niwe yoba yanakivuze ko gatoya. Mu by'ukuri niyumvira ko abantu bakwiriye guhindura ingoro ingene basanzwe bari ko barakora. Isi iriko igenda itembera cyane. Ndakunda basoko barabivuga neza nyamwigenda ko nagira ntega yemwe hari n'inteshyi. Ubu rero kugira ngo abantu bashobore gukora neza batera intambuko ni ngombwa ko abantu baja hamwe. Ikibazo twaba twumva muri ubwo rwaruka mbere si n'urwaruka gusa n'abandi bamaze gutera intambuko baravuga bati abarundi turazurumana. Mugiye hamwe mugashira hamwe ako gatahe uca usanga hariho bamwe batanguye kwifata uko n'ingombe. Ariko rero ni ngombwa dukorere hamwe. Ibi rero bisaba ko inyigisho zikomezwa. Muri paeje turiko turakora kugira ngo bashigikire urwaruka. Nagira ndababwire yemwe Banyabururi, burya abantu ntibamenya igihe bagendewe, ntibakimenya. Mugiye kuraba amafaranga muri kino gihe yashizwe mu rwaruka, nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaremeye aremera n'ibindi bisata aravuga ati nta kundi bw'abareka mu rwaruka dushobore turushigikira. Ehera muri iryo banki y'urwaruka ubu hariyo imiliyaridi z'abana cigasitani muri iryo banki y'urwaruka. Ugiye kuraba muri uyu mugambi wa paeje hariyo imiliyaridi z'abana 50. Ni ukuvuga imiliyaridi zirenga 60. Izo miliyaridi ayo mafaranga n'amafaranga urwaruka rutegerezwa gukoresha. Mugabo umuntu akibaza ati none ubwo rwaruka rutagiye hamwe rukorere mu makoperative vy'ukuri ruzotera imbere gute? Ayo mafaranga haje umuntu umwe wese ku giti ciwe nagira ndababwire ntivyokoroha na gatoya. Nico bituma rero tubahamagarira urwaruka niruje hamwe. Abanyabururi nimuhindure mu mutwe uko ibintu byahora bikorwa uyu munsi siko bitegerezwa kuguma. Ntibikunda. Twebwe turiko turabona izindi ntara aya mafaranga bariko barayakoresha nyakubahwa, bariko barayakoresha nguyu ikarusi yewe barayagetse sino baresha irubanza barayagetse kubera iki? Kuko bariko barakorera hamwe. Genda Ngozi barayagetse, genda Muyinga barayagetse. Abandi rero bazoje ngaho baguma bavuga ngo none twebwe none mwebwe muriko murakora iki kugira ngo muje hamwe? Aha hantu rero tubasabe mukebuke. Ego nyakubahwa hano umunyamabanga ntayigarizwa mu biro kwa Buramatari yabivuze. Hariho ivyo yavuze na Buramatari mu minsi yeze yarabishikirije ngo Abanyabururi ntimushobora ngo muragemura iyo aho tugeze ni mutwige no gushobora. Nimutwige koko kuko ibihe birahindukanye. Abo bantu bari baratangi ntaba mugabo uyu munsi bariho barayikigenda n'ibindi burya kuko
bigenda ibindi ni murime n'ibyo mushobora gushora cya kivugo nyiricubahiro umukuru w'igihugu cyacu c'Uburundi ati umufuko wose uronka amafaranga uronka ivyo urya none warimye nta kandi kazi ufise none utashoboye ayo mafaranga azovariye uzoyakurahiye ahantu rero bibaza ko no kwakorera rwose no kwakorera ariko rero mu by'ukuri hariho ico nokwita iteka ry'akarere iteka ry'ahantu hariho ikintu nshima cyane nshima rwose ati ibururi ntidusega murakomera kuri iryo banga nta muntu yigeze atera imbere ari umuntu asegerereza reka ndababwiye niba hariho ikintu gikomeye igihugu c'Uburundi cashizeko nuko uyu munsi twigarurira sokuru wacu Petero Nkurunziza kuko 2015 urabona kare baratwemera amafaranga mugabo ayo mafaranga batwemereye gushira wa mbere gende bayazana ukabibura bakakwemerera amamiliyaridi ati tuzokuzanira ibi tuzogukorera ibi tuzokugirira ibi mugabo ripira vya bindi bemera byose burira ukabura ariko mwaca mubona baca baronka ingene baza bagategeka koruku giruku utakoze ukamahera ntituyaguha ariko none gayere kuva 2015 twarishwe n'inzara ntitwigaburira gayere dukomera agashimana gikomeye cyane ubu dusega nico gituma mubona no muri bije y'igihugu ajya amafaranga igihugu gitegura gukoresha nta mafaranga tuvuga ngo bazotuzanira dukore kuko babanje kutwifasha oya yego mugabo iyo fashanyo nibayizane mugabo itse itumbereye umugambi kanaka niba bagomba kutwubaka ibarabara batwubake sawa mugabo kubijanye n'ingene igihugu cibesha twebwe abantu nyene tuzibesha rero abanyamuri nimukomere kuri ico kintu cyo kudasaba musabiriza bigusubiza hasi kuba utazi ibiganza ngomba uragaruka itukamayiboro kirazira rero n'igihugu ko kiba mayiboro utubane mu rugo rw'iwawe hariho umugabo aje ukarya kuko hariho uwundi mugabo yaje kugabura mu rw'iwanze sibyo bicarigorana kuko ntategeko kugifata iwawe hari igihe abana babonye wa wundi yabaza akarura azanye hari igihe baca bihenda ko paparaje bigaca bigorana ni ukuri ico kintu kirahambaye mu gifaransa ni valeur ikomeye kizira ko mutakaza kandi abarundi bose bakwiriye gucakira Bimenyimana Jean yavuze ivy'ibarabara twavyishuye aragavuga ati abisha abantu barekuwe vyohava bigorana numvise ko yongera akababaro ni ukuri n'abandi bubabara kuko iki murabona ko abantu intumbero yabo ntiyari nziza kuko mu gihugu dutakaje umuntu umwe agapfa burya tuba dutakaje cyane turatubutse nico gituma abantu nk'abo ni ngombwa bahanwe bimwe biboneka bahanwe rwose bahanwe cyane kandi turabyizera muri leta kozi leta abyeyi ntagukina kuri ngo turizera neza ko ababijejwe bagiye kubihagurukira Patrick yagarutse kuba ibi by'amatongo mu by'ukuri
nibaza ko abajejwe intwaro hano barashobora no kuza kugira ico bashikirije ingene basanzwe bafata ibibazo nka bene ibi mugabo kumwe yabivuga mugenzanje bene wacu abasanga butaka murabarundi nk'abandi kandi ico kintu mugishire mu mutima mumenye ko murabarundi nk'abandi kora mugerageze ibishoboka byose abana bige hageze kugenda muri politiki genda mu Rwanda nk'abandi mureke kurindira ngo bazoma kubera n'umutwa oya aho tuba tugarutse muri bya bindi byo kugumuteza amaboko amazi basobanura irani hamara imikiro iyo umuteza amaboko ariko kandi mu gihugu turatahura ibihe byagiye namwe birabacako ni byiza ko muherekezwa muri uko guherekezwa rero nico gituma hariho abajejwe intwaro iki kibazo ndazi ko basanzwe bagifise ibi vy'umurisho w'igoma rero ibi vy'umurisho w'igoma ahanye jewe nacikaruzi batangura bambwira ati burya twebwe intambitsi n'izi zivagaho ikaruzi ugiye Igitega nk'ibyo kunze Igitega bokubu ukuze n'umurisho w'igoma wahenga ugiye Igitega biraza guhava bigorana aha rero hariho n'icigwa burya twavuze yuko tugomba gukora icigwa tumenye tuti mbega none intambo agasimbo yakavuye agasimbo umuyebe wavuye utambwa gute amategeko yawo nayahe kuko hariho abantu uzabumva baza bavuga ngo intambo ngo muyitamba nabi ngo mubusanzwe ngo intambo ngo itambuku none ivyo bintu ingene iyo ntambo itanga vyanditse kugira ngo tuze tumenye uyitamba nabi ingene bariko barayitamba nabi cyangwa uyitamba neza iyo ariko arakora kugira ngo iyo ntambo itambwe neza ico gikorwa rero tugiye kukijako kandi vy'ukuri n'abitwa yuko basanzwe bakora ivyo bikorwa baravuze bati ico gikorwa turagishigikiye rero nawe wavuze uti izo ngoma zahereye hano reka ico gikorwa kize gikorwa hanyuma uzoca uhanga umuco neza umuco uzoca uwoba ikintu rero nagomba ndabatera intege ingoma zivuze ku mwaka turafise amahiganwa ayo mahiganwa niho turonkamwo abambere ba kabiri ba gatatu nimwagira abahiganwa rero tukabona mwabaye abambere yewe tuzobakomera amashyi kandi n'ivyiza bijanye n'abambere muzoca mushikira mugabo timugende mu mwicare hagya ngo murindire ngo ingoma zahereye ngaha rero ngo bituze kubashimira izo ngoma mutakimenya n'ingene zihava zivuzwa murabyumva ko cobaye ikibazo gikomeye cane mugerageze rero mushiremo inguvu ibi vy'akazi bavyishuye paeje nukuri iki kibazo washikirije kirahambaye imigambi ija kuri zirya mbuga ngurukanabumenyi amasite intara zose twaciyemo barakidushikirije
kandi nagomba nababwire ko tumaze gukora inama nyinshi kuva tuva muri bijya bikorwa. Abarongoye payeje twarabashikirije kandi twaranabishikirije abadukurira. Ikibonekana nuko hari ikibazo muri ubwo buryo. Rero payeje yaradusavye yuko twoyihakanya gatoya, igende irabe ingene ikorana n'inzego. Hariho inzego muri payeje, murabizi, hari urwego nshingwantwaro n'ibindi, ariko nk'ubushikiranganji twaramaze gusaba ko ico kintu corabwa neza, barabe yuko cohava gisubirwamo. Ubu rero turarindiriye, twibaza ko inzego uko zisanzwe zikorana vuba bashobora kuzokorana kugira ngo bacike neza. By'ukuri turadikahura, turabizi ko rimwe na rimwe hari igihe bigorana. Kubw'ibyo rero nibaza ibibazo byabajijwe nk'ivyo, kandi twagerageje kwishura. Nagomba turabe ego saa sita isa n'iyigeze.